abana bamaze gushaka kure ugiye kureba muri Tanzania bageze kure cyane gose mu Rwanda ho bageze kure cyane gose vraiment mu Burundi turacyari inyuma gato ariko ubu twahagurutse sinzi ko mubona igihe muri 2020 ingene amachannel yose yagize yahagurutse amaresa menshi ndize yuko misi kiraza Burundi uzotera imbere kuvyerekeye ibintu by'amareresi kuko turafise abantu bavyigiye turafise amakameraman ameze neza turafise ibikoresho bisa neza nta kibazo nta probleme hasigaye ko twe turondera umwanya gusa twerekana amatangazo Imana yaduhaye. Uyu munsi ndabona emisi yavingora gukora bivanye n'umutipe sanze hano ameze neza ubona ko agukubise ingumbi cyangwa iki Gasore yakomera na ka immortel yes ni Edison ndayahoze nkuko vyama na cyane murabizi ko ngeze kuri kamera za Niyosel TV ndabazanira amakuru ameze neza hanyuma nkabazana n'abantu bazima kandi bari ku mwanya ndetse bari babikora neza kandi bari barabikora neza ico narahiye no kuvyigumana kuri shano kanaka bariko barabikinirako mugabo ndaheza nkagira gute nkabegera ibibazo abana bari bariko baribaza bagaheza bakamenya umuco wavyo canke bagatahura gusomba ndi kumwe na Arkeni kuri kamera za Niyosel TV kano kanya nibaza ko muniga mwamubonye tipe mwamubonye tipe ameze neza ni Chris 7 abeshi muramuzi muri ihuriro TV tipe ahemukira cyane Gasore Mani sindamwibukira ba yitwafuye mukobwa Chris kwanza reka wenda kuramutse umeze neza ndaho cyakubanzira mutse bariko baragukurikira ndamugije mwese mbe uvuze ni Niyosel TV ndamugije mwese amuri bana bane namwe yes I'm Chris 7 nko bakunda bazi ko ari Chris 7 mungani nitwa Mozi Christian mugabo Mozenzi Christian mugabo muri filme nakunze kwa 7 Chris 7 kuzana 7 ubu ugirandwe mu muryango cyane no ndi umwana wa mbere 7 ryaronkunda cyane gose kuva nkiri muto kuva nkiga muri primaire muri université muri secondaire na université beshi banyita 7 kuko ico giharuro cyagufasha utubwira imvo n'imvano bon je 7 kenshi nakuye muri bibiliya ni giharuro cy'indwi ni giharuro cy'Imana en fait yego ni giharuro cy'Imana ubusanzwe ukunda gusenga ego 7 nibaza ko mwumvise ko aho rivuye na cyane wumva ko avuga ati no munsi w'Imana ati kandi ndakunda gusenga Chris 7 kibazo hanini cya mbere notangurira ko ni kibazo ahanini nta kibazo ni manager ni kibazo kijanye no kwinjira muri filme byakujemwe gute wakuze ubikunda canke hariho imyaka bageze ko bikuzamwo bivanye n'abariko barakina wakuze ufana thanks ibya filme je nabitanguye nkiri muto mugabo sinabigaragaje nandika ama filme nkatanga hanyuma abandundi muri secondaire nakunda gukina ivya théâtre ama sketch kandi nagize kubona umuskuti urumva ibi abaskuti ni ibintu batwigisha ivya sketch udukino tu vois ego rero ncanda bibamwe gucyo nyene ndakura nja muri université bigumamwo gushana aho nshaka kubisora mugabo kubera umwanya n'ubuzi bya kumabingora ko nkina mugabo ubu niho nari ndabironkiye umwanya nci tumana kwateka reka nje ukivi ndabiko no bishobora hari kuciro ya mbere ugaragaye imbere y'abantu be cyangwa ugaragaye ku ma TV ni ihuriro TV niyo yabaye semo cyangwa intango buzz yo gukina filme kwawe abandi y'ibindi baramaze niyo novuga yuko yabaye intango niyo yabaye intango kuko sinagire nkina amafilme hirya no hino mugabo nagera natanga filme nandika filme bakazinsaba nkazitanga mugabo niyo nagaragaye ku kamera nk'umukinyi w'amareresi ni Hero TV niyo yatanguye kunshira agaragara watanguranye na Bisanga Man muri ihuriro TV gukinana n'abasore batandukanye dofata ko araba petit mugabo baguhangara cyane ugafata igalore iyo muri ijya ihuriro TV ugitangura gukina wavyumva nko gute ntiwagira ati mbeje nka 7 Gasore drama n'abandi urumva afite kibazo kiri nuko nkinja muri Hero TV banyakire neza bamaze kumva ishima namaye bwati ngo dukinane namana natanze mu kwinjirayo kandi ntaco bansavye mbo baranyise urukundo sasa chaka binacho mu
gukina kingia role nuko nejo nshaka gukina ndumukarani tiwa ejo nshaka gukina ndundi muntu yero mbwa yangiye kubera mbonye nashitse mu ahantu yuko mu vacances kandi ibintu twakinye ibintu bibaho abantu bava hanze ba diaspora bashitse no bashaka kugara tiwa bafise amera yabo bakagira ibyo bashatse mais ntibamenye yuko bakobwa bino mu Burundi bafise akaranga bakunda ubushatsi donc swati ngufisa amahera ngo mu big boss ma big manager hanyuma ngo bace bagushuhira no abarundi barafise abakobwa b'abarundi barafise novuga akaranga kabo gatuma bakunza umuntu bagukunda seriousement hariho n'abandi bintu basakunda kubera amahera mais si bose frère si bose bafise abantu bariya bashobora kwibaza bati Chris ko tumubona fuha mu ntuzeye muri cinema kuko ugerageje kuraba ukuntu uza d'abord ushira note imbere mu kwemeza nyoko bukwe ndetse na so bukwe hanyuma ukagerageza gushira ku ruhande umukozi wo mu gikoni ari we Gasore bikagaragara ko ugira ati je ngaha nshitsi note nigomba kwivugira hanyuma Gasore nta jambo afise mugabo nyuma bikarangira umwigeme akwegeye kubera izo note muga kubera umutima wakunze Gasore ari mu gikoni bikarangira Chris abaye mu bihe twofata ko vy'imigo ampete Jojo muri filme yabaye deséquilibre kuntu kuko yabonye yuko Gasore yamubuze iwasko Gasore amaze giyataka ziza ngo namishe ibintu nk'ivyo hanyuma acaja kuri jewe en fait majama make uravye mu giya filme Jojo ni hakunza amahera oya yakunza amahera ico yabuze kwagira voilà yeme n'abavyeyi kandi Gasore nkamukunda kara kabisanga mani vraiment kara koroga ibintu cyo umuntu ariko aroza television vraiment akaza na homo umva ni ibintu biri scandale so rero kujya ariko uravuga ati ngo ko mu filme nari nkaze bon oya je mu buzima busanzwe sinkaza ahubwo ndumwana mwiza cyane ndashaka kwinjira ndumwana mwiza bon niko bakunda kumbwira ngo ndumwana mwiza ndaganira neza nkatera inkuru ariko imbabaje mane bimera ko yanyere ko muri filme kabisa no ndakubaze pe no ngubu yaje umuntu akakubabaza agatusha mutima agatushikira kiri mutima utigira wimvira bibazo urabara kubabara utegerezwa kuko ikintu cyose cy'umwana cyingiye action mugabo urana action yabaye sans effet kuko ibyo nagize byose byarangarukiyeho gushika muri mariage byabaye muri mariage abisukamwe amazi hageze muri mariage turashaka tubwire iyo muri ko murakina na cyane cyane mwujya mwanya ugushavura umwanya wo kwinjira mu bintu ubona abantu bagumagira ati reka turabigi hava gikurikira Chris abameze gute uryo mwanya muri mu bimeze gute Jojo turazi ko ari umugore wundi mugakajya kanya akavuga ati kano kanya reka nje mu gituza kwa Chris amanda mubwire ko ndamukunda ntibirashika umugabo wa Jojo akagira ati Chris we aho uri kure exagera oya no oya urazi manager wacu afata nk'akazi nko bivuze niwe bari inyuma ya kamera niwe ariko tugira ati mufatuko en plus Jojo afise umugabo nanjye mfise umugore wambaye alliance yego kandi kinacho kenshi ngunda gukina bisanga mani umugore wanje ari hafi yanje tiwa ni ibintu bigaragara yuko kenshi nawe ntumusiga sinamusiga swati ngo kubera ngo atangifite confiance ya abashaka gusa kuraba akinyene nkina tiwa n'umuntu ashigikiye cyane kandi ndayimushimira naco gitumubonye tuko tukinajya donc ara bintu dushaka mugabo ntiturenze ntiturenga ipimo kumusoma kuboko kwitama sava mugabo apart de ça nta binzi mugabo nkamuwakea nkamubwira tujambo twiza tujyanye tw'abantu bakundana yego mugabo arahana ashaka kurenza vraiment yego ugira limite byumvikana ko ubifata nk'akazi ko hariho nabandi kenshi baca batangura kugira ati après yahajya birakomeza biragira gute byumvikana ko Chris afise umugore wiwe yego Jojo is my sister Jojo n'umusista wanje kandi ndamukunda cyane Gasore is my brother nawe ndamukunda cyane nuko kabisa tubikira nk'abantu nyene bavukanye ariko muri firme tugerekana yuko iyo tuko turakora ari ivyo ko ni ibintu biri réalité donc ni ibintu biri hanze ni iki twatanga à part de ça surtout aba frères aba sœurs atwitegiki nyuma haruhande ya bisangamani na cyane cyane ntituzi ko uzokomereza muri bisangamani hari izindi ndoto ufizo kugira ati ndakeneye kwagura imbibe nka Chris yes hari imbibe ngiye gutanga kuguruza misiza hari amafilme mfise menshi amwe azoja muri YouTube yanuze ya China yacu ya Euro TV ego bo hariho nizi usanga murangura kajya no hino nk'ubona nagiye ukina Ngozi muri timiraho yitwa
muri team yayo yitwa donc iri Ngozi urasiko nakinye ni film yitwa Urugendo rwa Lavina iga Lavina voilà ko nabonye muri lancement wari uhari wambaye ndetse n'umwambaro uranga ego team ya Lavina iga 3 fois nta problème kuko bajya turakorana nabo twakiye muri iyo TV bahora baza mube ngisanga mari 50 izi ya episode 50 baraje baranshigikira muri mariage natwe iyo badukeneye turagenda vraiment okay urumva ko bafise indoto nziza kandi ivyo ariko barakora ari ibintu bizima collabo imeze neza cyane okay ugerageje kuraba sinema imbere yuko dusezerana ugerageje kuraba sinema canke abakinyi b'amasinema y'u Burundi ugaca ukompara n'abandi bo mu bihugu duhana imbibe ubona hariho umunsi tuzofatisha nkuko abandi bafatishije hano muri East Africa. Yes. Abana bamaze gushakura ugiye kuraba muri Tanzania bageze kure cyane gose. Mu Rwanda ho bageze kure cyane gose vraiment. Mu Burundi turacyari inyuma gato ariko ubu twahagurutse. Sinzi ko mubona igihe muri 2020 ingene amachannel yose yagize yahagurutse amaresitora menshi ndize yuko misi kiraza Burundi uzotera imbere kuvyerekeye ibintu by'amareresi kuko turafise abantu bavyigiye turafise amakameraman ameze neza turafise ibikoresho bisa neza nta kibazo nta probleme hasigaye ko twe turondera umwanya gusa twerekana amatango Imana yaduhaye twerekana amakungu yuko Uburundi hariho abakinyi b'amareresi Uburundi hari abantu bafise icyo batanga kugira impano zo zitabonetse dans les années 2015 2016 gutyo menga twari inyuma cyane Burundi tuwizanye kuri Chris umuntu yinjiye kurondera filme cyangwa ikiba kiramuteramika yinjira muri ihuriro biragaragara ko mengo ihurira hanini TV niyo igumizana bishasha biciye muri bisangamani abandi nabo bimeze gute muhura mukaganira kugira ngo mwumve ibibazo bagira byo kugira ngo ntibagume bavibra nkuko mwe muri ko murabikora na cyane cyane ubona ko mwigeze no kugira gute kugira collab n'abakanyombye Kigali mu Rwanda ndetse n'abatipe n'abandi batipe bagiranye ntuze collab n'abakomando gutyo bakiri muri ihuriro TV twabigize ko tumenyekane twabigize ko tumenyekane nubundi ejo cyangwa iyo zokumva turi ahandi hantu zokumva twagiye mu bindi bihugu yego mubisanga abandige kubandanya kandi izoshika kure cyane gose nk'ubu turi muri saison de tumaze kutanga kuzikina nizirasohoka tuko turazitoka kone rero kubandi sinzi kibazo bafise ariko icyo nzi cyo nuko buhoga ngo yuro yahagurutse nico nde no bahanura bagahaguruka bagira icyo batanze nabo nyene kuko abakinyi bariho kandi bafise umwanya kandi babizi abantu bamenya n'Imana yahaye amatanga benshi cyane gose ariko igisigaye nuko barekrita abo bandi kugira babashire ku mustari hanyuma Chris atakihari habe hari wundi ego vraiment je babyiza cyane kuko jewe ndiko ndakina ejo nzoja mu bindi ego abandi bakaza bakabandanya ego muga dushaka yuko abarundi baraba izindi mareresi ifuko baraba ivy'iwabo kwanza kuya twakunda ninde kera gushaka no tukikunda niko naye natwebwe dushaka yuko canke igihe bavuga ati bon ihuriro ikisohora amafilme aya byari bimeze uku turafari kwasohora indirimbo n'inze filme nkizi donc il faut que tukura twese ego okay murafite target yo kwinjiza abandi muri ihuriro TV ko nimba ninde tukiciyumviriza hari habatakihari mugabo twarabonye abandi bantu bashasha biyongereye muri ninde namwe nko muri bisangamani kugira ngo dukomeze kuguma dukunda bisangamani ndetse Jo Chris nko ayivuze utakihari Gasore atakihari tugume ariko bariko baraza kandi benshi cyane gose bagiye ama repetition bafise imisi bagira ama repetition muno munsi nasivye shooting twadufise no munsi bisangamani kwa nari muri y'urubanza bariho bariko baraza ayo nabagiye bariko baraza nko kani yari yagiye mbwa yagarutse yego ayo nabandi bariko baraza benshi cyane gose yari yagiye inde kukaina yagiye hanze cyagaruka yagiye hanze yagarutse Alvin Smith yagarutse muri mu vacances nuko muri kwa vacances mo problème je niko amsanga manzi wandi mugasho we ayamaze gushika tiba nibaza tuzokumvikana voilà nibaza tuzokumvikana kuko tuva hamwe muri USA nibaza ari amara gushika bisa bimeze neza atari sana nuko ibintu bimeze neza reka tugire gutya tukurike kugira ngo mukanya ukomeze na cyane cyane ivyo urimwo ko twagusanze hano mwaje kuraba ibijanye no gutanga ama diplome ubona ko ibintu bimeze neza harande gushigikira abakinyama film anashigikira n'abavukanye ndetse n'abandi ni Chris 7 twariko turaganira ariko mugabo message nari ndanezero cyane gose kabisa kuko murani iteka ni usikuvuga ngo mwamvumbuye no niko ataye mu rubanza kandi mwani turavuga ati ni Chris 7 ni byiza kabisa
Chris Seven byumvikana ariko tumaramye umuduga cyane ko ucuvyumva birumvikana Chris Seven message wohereza abarundi n'abarundi kazi na cyane cyane abakunzi b'isinema cyo mubifuza icyo nobwira abarundi n'abarundi kazi bisanga man coming soon ikiraza nizinzi ko ziraza nyinshi cyane gose nibazitege okay segundo turi hano kubera mwebwe kubera abarundi abanyamahanga abarundi bose ko tukurirwa n'abantu benshi bari mu mahanga bari kure ariko nibarindire gato zigiye kuza kandi bizogera neza icyo ndabasabe gusa muri China ndiko ndavugiramwo hano bashe bagire share bagire nani subscribe bagire bakomante byose kuko urazi ikibazo hari kiri ni kwa tudashigikirana twese nta mundi dushigikirana barakivuga cyane ndetse icyo kibazo umenga baravuga ati wanyu ntimushigikirana icyo kibazo muzoja bukimbibe guti wanyu ata voilà reka rero dushigikirane rero nimba Chris ashoboye ninda vyemeye ko ushoboye mugabo acahaza uwundi akirate abantu genda hasi ndamupinga ivyo ari vizuri sio vizuri na kre nawe gwiwe voilà tugire competition ego vraiment ego merci beaucoup big up imani bahezagire cyane nari ndabakunda cyane merci beaucoup asante sana nuko Chris Seven reka ngire gutya ndagushimire cyane ukanye baduhaye hanyuma nongere shimire abariko baradukurikira hano kuri kamera za Niyosel TV nongere shimire cyane na Arken ubona ko atakoze kugira ngo kabisa muone Chris Seven ninde bimeze gute n'umutipa tuje n'umutipa ameze neza aha ruhande yo muri film usanga kala sometime mugabo ati bikaba ariko barafotora ati nanjye reka